Prince nkeneye inyishu ya nyuma uno munsi niyo yanzanye urambwira yuko umwana agiye kuvuka kazo kwita izina ryawe cyangwa zo guhamagara papa nico nkeneye cyonyene nico sanzanye uno munsi kuzayo inda nibidonge nzoyikuzayo mupanga kandi abikubwiye ubishiye mu muti bishoboka nyumvira ibidashobokeye abantu bishobokera igipanga ciwanje kidagushobokeye kizoshobokera igipanga nzoba nazaye kandi mariage. Wow, ni safi manaje ndibateye ko nzashira. Karibu naje pema muka nene ni ryari? Tariki 25 z'ukwezi kwa kabiri. Inasi aho harageze? Harageze. Ngumbwiye utevye? Baby. Nukuri ntabwo nagize amakenga kuzana hano nije vuba. Namanje ndikunda ndaraba. Mbona ko tawo undi muntu numwe ageranye n'ahantu nije vuba. Mando witondera mu burengero bw'isi. Ndabona ko ari hagati. Nawe urabishima. None sheri hano habona gute kweri? Hano muje mpinda habona neza. Cyanje nararebye mbona n'izina ryowe Kamikazi. Bita mbona ari hano hakubereye kabisa nshwa kuza. Cyangwa ndameze neza nacyo habaye pe. Sheri reba iyo misozi iraho ngaho. Sheme mu gisagara iwacu umuntu atangura mu kurya atangura kunywa amazi n'uwa no kubisheme ntungaye si byiza. Mbona ibintu atari bibi Fungura we kudafungura. Sheri kiri gute? Urabirembeje ivyigwa biri gute? Ko washavuye? Sheri fisi kibazo pema. Kibazo nyabaki? Kibazo kandi kindembeje cyane. Sinzi hano. Ngira ndari ko ndokigufasha ega. Bitse none ko ndeke kubwira ucakira neza. Sa? Ndakikubwira ucakira neza. Ndacakira neza cyari ciza none ari kibishe rero ibyo sinashaka vyakiriye rimwe hamwe cyo bakibinaho. Mbesheri nukuri sifise nanu no bihera. Kuko numva n'umutwe ndiko ndiga nivyinjira. Ivyiko nivyo byakugoye. Ni kibazo fisi kutashaka kunawura. Bwo ndagutahura basi. Ombiza sheri. Fisi ndayawe. Fisi ndayawe. Ndai wanje. Ane wewe warafyina kuva kera. Ibintu bikuye. Nakubwiye ko fisi kibazo ubona mugenge ndiko ndashima. Oya amabraga bari meshi gose ko cese ntahuri yo ndanavyaje gute kugira ngo iyo nda bitware. Sheri abari blague. Si blague fisi ndayawe kandi urabizi ko nkunda naje nkagukunda. Iyo ndano bice bigenda gutubona byose bigenda atari blague umbwiye atari blague tuvugane neza atari blague. Sheri yagombwira ko genda kuko sinumva ku ishuri byo genda gute amashuri mva arahagaze ngira yo kuntu bigenza. Sheri nimba atari blague ndakubwira ikintu kimwe sawa ndakunda ndi serious sawa jewe ndi umunyeshuri uri umunyeshuri ni kubera iki woshobora kwemera inda ukitwara mu gihe uzi ko turi ku ishuri twese? Sheri twese twari dukundanye tubikora dukundanye urumva mu mwanya yenda twaye utegeza kumbwira ukuntu twabigenza apana kumbwira icyo bindi ngo sinari kwemera wewe kutemeye ko so waje umuntu. Sheri umviriza twese ngaha twese turi abanyeshuri sawa je nkeneye amashuri yiwanje ndayabandanye ukeneye iwayo namba utakeneye amashuri bivugiye iyo nda ejo ati mu gatondo ebana nzoza zananye ibidonge tuyikorore
ata muntu numwe abimenye bimenye je na wewe na undi mwazo ugirene ndayikorore umviza shebe Jesu shakura yinda wewe ko batagukuyeyo mama wawe ntiyakuvyaye numeze neza none bayiti inda yiwanje bakubwiye ko bayitiraniye ku mashuri bari bahejeje amashuri uko acunga kandi umviriza pana ibintu byo byama blague je nta sinkunda gutwenga kandi rimwe ndatwenga n'indi umunsi je sintwenga ejo nzozana bidongi sawa ndabigiwe ni wanka kunywa ivyo bidongi umviza shebe jewe shisha gukura yinda ni wanka kunywa ivyo bidongi ndabukuntu tubigenza ntumbye gukura yinda uko je kubigenza kundi kwiwanje nuko nyene ni wanka kunywa ivyo bidongi sawa nawe ukuzayo inda n'ibidongi nzoyikuzayo umupanga kandi abekubwiye wishiye mu mutwe bishoboka bidashobokeye abantu bishobokera igipanga ciwanje kidagushobokeye kizoshobokera igipanga nzoba nazaye kandi icabasi nyumvirize ntavyo kumviriza bihari nyumvirize abo genda wiyumvire sheri nyumvirize ndagusaba mana ndabigenze gute muhira bazonyica baby nukuri ntabwo nagize amakenga kuzana ahantu hameze nk'uko namanje ndikunda ndaraba mbona ko ataba undi muntu n'umwe aberanye n'ahantu hameze nk'uko manza witonderayo mu burengero bw'izuba Sheri ndabona ko ari heza cyane nawe urabishima sheri aho numereza iyo nitonze nkaraba ndabona abarobyi ariko iyo niko ndaraba hajya mu zuba ryarayenyereka ibintu byinshi mbonamo imaji yawe iyo akaba ari ibintu bishoboka none kwisabira ikibanza kuko ndibaza ko batuye kure n'abisi urazi ko bishika abisi ugasanga batubereye ikibazo batubereye abansi ugasanga batumye badutamburira ibyacu ariko rimwe na rimwe sinzi ukuntu bakubwira ugomba kubwira ikintu kimwe ikizira mu mazi nanjye ntabwo nagira n'akaburungu nza niruka ukuntu numva ndagukunda buri munsi numva unyizuramwo umenga ni ukuntu kutari batandukanye ukuntu nyinjira ukanyizura iyo sukari ugurisha ngaho sukari hariyo y'atanu igihumbi nane niyo y'igihumbi nane wewe sinajya mubona muri iri duka uyu munsi yo cendi wa hano hari undi najyaga musanga hano ntabwo ari wewe sijya mubona ni jewe nyene none akazina bakwita jewe akazina nitwa Kamikazi Kamikazi zina ryiza kweri ry'abamikazi nawe papa yari umwana oya ariko isukari uguze igihumbi nane nane none nabonye nifuzaga ko dushobora kuganira nicyo ushoboka kubera iki ni ukuri nta mwanya mfise nta mwanya ufise none nambwama nomero yawe ya telefone byize nimero yanje ndabura none ibintu nshaka njya kukuvugisha mu kagoroba 69 39 kandi izina wavuze Kamikazi izina ni ryiza kwezi papa yari umwami oyaye sawa rero none hari amasaha umuntu ashobora guhamagaraho ese nkeneye inyishu ya nyuma uno munsi niyo yanzanye urambwira yuko umwana agiye kuvuka kazo kwita izina ryawe cyangwa zo guhamagara papa
nico nkeneye cyonyene nico sanzanye uno musi nta mwanya afise wo guhagarara nawe Kwanza undindire kwanza sawa ntupape mu kuvuga cyambere namengo ndakubaze kwanza vya bidonge naguha ejo byagenze gute warabimize ntwabimize je nta mwanya afise wo kumira ibidonge avyumvise sho gukura yinda we mbwiye gusa ko witeguriye yuko umwana azo guhamagara papa nta bindi bizo ndakubwire rero sawa ndabona masi wawe waje nkushaka kugwana sawa ijama ndakubwire rimwe sijyo waje kurondera ndayikubwire umwana uzovyara wewe nako bariye nivyanka kuko uzoyikorora sawa iyo mwana ndagusabe navuka sawa ntuzokwihende umubwiye ko ndi nasi kai zina giwanje uzogibagire kwera uyu munsi izitariki kwanza ni sambonye wayizananye ejo umbonye nciyaha uzoce hariye umwana ntazokwigira nyita papa kandi ntuzokwigira umwita izina giwanje ndaryase wavyumvise riba daturangije neza Bite? Sana. Urakumva? Nakubona? Oh, bite? Ni sawa no. Ndakubona. Kumbe wari kwishuri. Nari kwishuri. Sinari nakubonye je nako ndi utanja muhira pe. Eka nanje nari ko ndaza bukiyo kandi unamiye cinda kubona cinda guhamagara. Wendi batari ko bigenda neza ko makura heza. Kwishuri neza. Ndiko ndahenda mugandi batazogenda neza. Nore mwaka ngira rero bishasha. Nkwigishasha nuko ndi mukugira mariage. Wow, kumbe kugira mariage. Kutambye uri n'inzego. Oya nure nari meze nka babandi usanga ngo kugira ndakubari. Hasigaye umunsi umwe nguzotse mu Rwanda je sinza frame. Kubera ni gari uzoza nyine tariki 25 z'ukwa kabiri. Numvaho mugabo wewe ndibaza naje nashaka kubikubwira mugabo ndibaza banyenda uzotangura ndi nyuma yawe nzobashika nakibaza amambwira umusheri wawe mushiranje nuko uzomubona nawe niwamubwira makungire surprise rero ndayishikira oya nzomubona sawa nakibaza ariko ndakwemera kama ibindi kuri phone nakibaza Rafe kirigutse sawa kweli kumbe ya message narungise jo arayibona narayirebye ndayibona ndayisoma ndanayitahura ndavuga ati yo ko umutoyi wanje sinshobora gukosera kandi uba muri muryango bashanye nakuronde kenshi na telefone ngo simfone n'ita na kazi wangu hari iwacu twinjiye mu kazi gufata telefone biba bigoye kabisa yani ngorane bagabo turashima mwebwe meze gutaha ni buke turashima buke sindi namwe ku kazi turakomeye usibye ibibazo bya corona nyine bijemo byica akazi nyine abagabo turashima Imana mu gihe cyambere n'ubuzima sawa nuraze cyane nakurondera ikindi azi sinokora ikintu kandi uri umuvukanyi kabisa muri plaza sinokora ikintu ntakikubariye ndafise umuntu twakundanye ndibazo umuntu ariko uraza kumenya ari hano cyangwa ntabwo ari hano ariko kubera ibintu by'akazi kiwawe niyo byatumye utamubona ukaboneka cyane nagorane amarejo nabanda kubwire navye ndaguhamagara ibyo muturabe dupanga urubanza afise urubanza ko turi kumwe
nabonye umengo no nuko nyine bigenda ibintu byo muri familia nyine kuvugana kwicara hamwe tukavuga uko bigenda toya iwanjye gutera imbere nyine tukongera amaboko ubone ko ari cyo twageraho ni byiza cyane ko yenda bishimiye ubwo ihanganye kambwira nanjye ndabyishimiye cyane kuko genda abona yaciyeho nande nukuri eba naravye ngoma nani nawe ko no kwisumbura aho ni sawa aho ni byiza cyane aho ngoma ndongore ndabe kumufasha mu rubanza none uwo mukobwa hano muri aka karere cyangwa mu bahehe umukobwa ni wa hafi sana kibazo ngo no mwana birangije nyine no gupanga mariage nyine mariage ni kwipanga kubera nicyo naguhamagara n'ubundi navuga ati byaza sino ukora ikintu atakizi urumva byazana izindi shusho ku bantu mwamaze gupanga ari nawe utegereza kuko hari none mwaramaze gupanga ahantu nyine serivisi zizabera icyo kintu nayo gitumye ndaguhamagara kugira ngo ufashe urubanza nta n'ikintu na kimwe nakoze ariko ndafise miliyoni zibiri urumva izokwira rimaka ndaguhamagara nawe amanda ariko tukigenza kugira ngo urubanza rube neza urubanza ruzoba rukomeye sinifuza cyangwa ubwo rubanza bamwapanze project y'ubwo rubanza ni amahiranga ni kinini n'ubufisi miliyoni zihasigaye miliyoni zingaho ibaza nazitatu kugira ngo zibe zitanu nazitatu vangaha ibyo bundi agashahara karinjiye ndumva ubwo ni miliyoni zitatu umva je mfise zibiri umfasha zitatu nta kibazo izo miliyoni zitatu ndajya mu gatondo ngiye ku kazi ndajya uburyo ushobora kuza madamu tuyagiguha uji wanje uramubwira ndazimusigira ngiye ku kazi izo miliyoni zitatu njye imodoka yo nugira ikibazo imodoka nzahayizana nugira ikibazo uri umutayi wanje kandi ko twakunda nugira ikibazo kuri telefone nugira ikibazo kuri sawa sanje reka nirukange nje ku kazi nangora murakoze nta kibazo asante sana kana kurenza umutwe w'inzuzi nta kibazo umutwe w'inzuzi kana n'ingoma kuryama Sheri, kuja murima na ngono dutekereza karibu kumeza. asante Biteshe. mama waje gufungura Sheri, namu kama mbira. ezi ubahwa Karibu chini. Umuceri mugurishanganya. Umuceri ni bibiri. Uyu nawa bibiri. Bisa nabariko. Uyu nawa mugurishanganya bibiri nabiri. Bibiri kero ni nusu kubuye. Kero ni nusu. Mutekera. Oya ngitekera ndishishikira bifu. Orakot, aburi cyane. Mutruas. Isso é 50.
Oh Sandra bite? Ni sawa? Uvuye na? Mboya gusoma? Ndabona ibintu si bibi wangu. None kumpeba ni biki? Wapi si mwebayisha? Oya no kuri si byiza. Amakuru yanyu rero Oh ni meza kwimya turashima. Zuzu arakomeye ko nakumubona. Zuzu arakomeye, bebe nawe arakuze. Bahuye babana na Prince cyangwa ari muhira. Neza Prince yagoranye gato babana n'undi mwana. Nawe ubanye. Yemba turabana nyine. Namuhanje. Zombi ndamusereye. Nzoza n'indikira. Sawa baramusabana. Ego namumbara. Sheme mu gisagara iwacu umuntu atangura mu kurya atangura kunywa amazi n'uwa no kubisheme ntungaye si byiza eba nawe mbona ibintu atari bibi fungura we kudafungura ngo mafungure sheme ntugire ikibazo ngo turajya kukonye ntubibona ibintu byo mu gisagara nk'ibyo mbona n'agashati katameze neza nk'inda ubwirire nuko nyene uraba oya sheme mu gisagara iwacu barafunga igifungo gisagara cyanye kiragoye kigoye gute sheme nawe gisagara cyanye kiragoye nawe sheme nawe urage ko wigira umubono wo ngaha nyene wo kuba umwana wo mu muji nka twebwe ngaha sheme si byiza no kuri fungura oya ndafungura ndabanafungura kwera ndacabona ibintu menga bimeze ku fungura vraiment ntunyishinge jewe ndamenyereye fungura na haruko ashebe kuva mbembereje gufungura reka fungura fungura ko ifungura fungura nekura Sheri hari ikintu ashaka gusaba. cyo kinacho Sheri nagomba ndagusabe tuzoze gutembereza umwana w'iyi weekend nakuri. Oya imisi yose ku kazi nasabye sijya gukora. N'umwanya wo guha umwana tuze kugutembereza nta ofisi. Sinzi impamvu. uragoye kwe Ngoye gute. ibyo usamine irahagusa kuri kwa kazi Uyu n'umwana dufise ari umwe tuzageza kumuhira hano nawe ukorerane nukorera amahera y'umwana. uvuga yuko rero uje ndagitahura mugabo usamina akazi kuri ko iraha Oya umwana tutegereza ndagusabye uyu weekend usabe koje ku kazi. Dutwara umwana pema. Ndabigusabye Sheri kandi binkorera. Ndabigusabye. icyo tuzokiraba Cyangwa uzokiraba tuzogenda dutwara umwana kumutembereza ahandi bana batembera. icyo nzokiraba sitegeye ko mugabo nzokiraba Sheri kandi ikintu usaba kandi. Se mariage y'umugenzi wanje hatutoye cyane. mariage Y'umugenzi wawe iyo mariage nabwisaba naje mama uzogenda wenyine oya Sheri shaka no kwituzushikeyo ryoryoheye. uraraba ugereranya na wewe umwanya w'akazi n'umwanya w'ira sisa akazi usobona weekend basi ega ntari gukora iyo nseruke ngaho atakajya akantu mwita ishashe ndabizi yuko nawe isuru yihindura rero Sheri ndabizi ariko nene bisanzwe mbego mugenzi wazo bya mariage jya 23 z'ukwa gatatu nta kibazo tuzobiraba Sheri kandi mpuzimende wenda kuzi tupanganye ibintu oya nashide we nta kibazo shimewe kumenga ndafungura ndafungura ariko bimera fungura mama meze neza mama yachokoje irya mwana irya ndonderera wewe nta wundi ngaho ni atari none brother ndabona amasaha arimo aragenda na zibiri zageze ubonye ari sangana kiri cyamugoye mugabo rero abakobwa none no bazima
aho sawa akimakia amavuta n'ibindi bijya urabaka n'abakobwa nabyo nibyo kwe andazi bazaza kuzana none wewe kara warakupanze neza nyine bangwa nawe turi kumwe reka je narabinejeje kuruhande rw'iwanjye miliyoni zitakuranze kutoka narayitanze yaho kugira ngo bigeze neza aho ni safi kuja shemeji wana waraje karibu ingo ingo sheri mwakiriye ngaje ingo sheri mwakiriye kubera mwakiriye ngano Sheri nge nkubiraje kura none bikatu reka ndakwamba naoni blaza wanje blaza kumuranka wamumeye none shiri hano habona gute hano nje nkwenda habona neza shanje nararebye mbona n'izina ryowe Kamikazi mpita mbona ari hano hakubereye kabisa nshobora kukuzana je mbona hameze neza ntacyo habaye prem shiri reba iyo misozi iraho ngaho hose reba ibidukikije Uburundi ni bwiza n'ukuri ndayibona kweri none shiri je nari nkukumbuye kweri ntacyo ndagukumbuye none bimeze gute weho aho muhira barakomeye mukuri barakomeye bashima sheri ngenda gukunda kweri ubu urankunda kweri yego nkunda gukunda kuri ndishimye mukuri kweri sheri yo reba ituntu sheri yo ora tubona gute sheri tubona yo reba iyo misozi nani yo sheri ngiye kweri sinzi wo kubyiyumvamo ngiye ndumva nishimye uyu munsi nukuri nagenda bishimye yo none sheri bimeze gute weho mbwira nyine ibyifuzo byiwawe iby'iwanjye none wowe ubona bizogenda gute je sheri reka nkubwire rero je hari ibintu byinshi napanze iwawe kubera n'uburyo umeze nkukunda naho ndi mukobwa nari nakunda umeze nawe kuri ino si urumva jewe nari nagupangiye twubaka inzu hari inzu ndi kubaka ngomba nkurongore sinzi wowe ubyiyumvamo gute ubyumva neza Sane sheri seka nyine wishimye nyine ndeko kwa wishimye nibona kumene seka sheri aho ni kuri kwezi sheri mpaka bizu rero ndeko ko wishimye nyene yo sheri wangu yo nyene nuko ndagukunda sheri sinzi ko Imana nibikora kweri uko yikweri ngenda kwikundira kuva umunsi nakubonye nibwo nahise numva ko ibyanje byose biba bihenze nge nakurongoye yani sinabona amahoro iwanje je niyo ndaye mba mbona ari wewe mu ndoto ziwanje yani twabyaye akana kagakobwa yo nahita nkita princess yo rero sinzi kubyumva wewe nukuri genda ubyumva neza prem yo nukuresha ngenda komeye kweri ntangorane kweri bandi genda komeye kweri sheri none sheri hari ikintu kindi nari naguteguriye ngomba nguhe bagabo banzu kinyemerera bagabo nango nyiguhera hano turajya iwanje niho ndakiguhera icyo kintu nari naguteguriye gitombore niki naba naguteguriye wumvamo yani cyakwineza wishimamo cyo banteguye ntacyo nzi sinokikere ntabwo ushaka kuvuga ati naga peta yana kantu keza gatombore aya ntacyo nzi sheri ngendi ko umunsi wambwiye wo kuzarirwa iwawe hari happy birthday nari naguteguriye sheri hari agakadu iwa muhira ngomba kuguha tukataga cece wowe urabibona gute genda ndabibona neza shanu kuri ndagukunze nawe rero turagenda tujye muhira naguha ku gakeke tugakate habe happy birthday ama umunsi mwiza wo kuzarirwa iwawe sawa rero tugende rero sheri yo ahantu akayaga kano nande kameze neza kweri sheri izo kuno kareba weho na
sherekana kunyesha amazi sheri aryoshye ni urongoma mu yaza wagiye nakwemereye sinzi ukuntu byifatamo reba ibyishimo by'iwawe wowe ni sawa kweli kora gutya rero ariko ikiza wadi iva ahantu kure nitanga gutyo gusa funga amaso funga nyina amaso sheri numva nkubwira ati humo ubwo tuyahumura funga karibu cyane witwa Daniel kamikazi yego none mubahe mukibakora mutumba mu yawe kumenyeza ufise imyaka ingahe 18 umukuru w'umuryango iwanyu yitwa NSHASHA arube yego none mwavuze ko mugwaye musanzwe mugwaye gutuma none iki kugenza cyane cyane n'iki kuri aya masaha icyo ukwiye gutahura ukamenya mbere ko gukorora imbanyi ntabwo ari ikintu cyiza kubera ko bikoroye imbanyi biciye ku bushake bwawe bidaciye kuzira ingorane gukorora imbanyi birashobora gutuma utaza kongera gusama kandi hanyuma ikigira kabiri kandi bikoroye imbanyi kandi birashobora gutuma n'igitereko kizoca kiruha kikaba gifise ibibazo none rero kubera ko uvuga yuko uraribwa cyane wariho gukorora imbanyi igira kabiri kandi baminambere nuko ukwiye gufata zino ngingo zikurikira cya mbere nambere cyo dukoresha ubwenge nk'abaganga ni uko baminambere tumare tugusuzume turabe ko ibyo bimenyetso uri kurumva ko byatumwe nuko warakoreye imbanyi cyangwa ko byatumwe zingorane kanaka zo kudashyira zinjiramo hanyuma ikindi icyo igeze ni uko kandi icyo dutekera impanuro zikurikira mu busanzwe mu gihe ubona ko umubiri wawe ugora kubona ko utarubaka ubwonko bwawe urafise ko tujya kwirondoka rijyanye n'amagara meza kugira ngo ntuzatware imbanyi twifuza kuko nubaguma gahunda yo kuzikorora ni uko hari umunsi umwe yikorora hari ukatwita ibibazo bikomeye cyane by'amagara yawe none rero ikindi nacyo bishyitse nawe ugasanga bamaze kuyisama atakora ibigende no kurinda ukabyara nta kuntu kuko ubana gikorora imbanyi izoteba ugire gute izoteba bishike aho wifuza gusama ibikuduka ukunda gusama hanyuma ikisigaye ni uko duce tukutuma muri laboratoire bagusuzume barabe igituma wumva ibimenyetso umaze kumarira kugira ngo dushobora kugupana charge kuko dushobora kuvura yego sinzi ko ntaho karibu kandi tubaye biraboneka ko barafise imicafu muri bakirondoka bitaramutse none rero ijambo rimwe turashobora gusubira yuko iyo izo ngorane kurumva zatumwe ku bakorora imbanyi igakoroka ikoresheje uruhu nyinshi
bitumwe n'ibiti bafashe biciye amategeko intunganya amagara. None rero twagufasha kirekire ubu turashobora kuguha imiti yo kuba turakaruma tukugwa ukaruma, ariko nyamukuru nk'uko nabikubare kubw'intango nubabandanya uko turakorora imbanyi urashobora kutazosubira kubyara burundu, ariko kugira ngo turonke ubuhamya butomoye urabona ko hano no kw'ivuriro ritoyi ni uko ukwiye kuja cyo tukwandikira transfer kuvuga ikete uruza ahandi hari igipimo bita ecography gipima igitereko igitereko kigize gute kimeze ko gikatabaguritse canke ko gikomeye canke ko gihagaze mu bwonko ko kiri aho giteza kuba nivyo hanyuma rero kugira gato tutegura icyo kete hanyuma cyo turi guha cyo bitegura uca ugenda muri ecography ni kuvuga ni radiyo ipima mu gitereko ipima mu nda haba mu nda ngene hameze nivyo muramukanye none wize umwubahe mukuru wanje kira kintu cyose niwakimpa ntabonye uyu ubuzima bwanje buhagarara bituma kuzanye ngahantu heza kugira ngo enjoy neza cyane twatevye none ndakugoye ibiki kweli none ko nakubwiye ufate moto waciye ubivamo basi nakundi kwageze ntaco ego blaza uyu rero ni shemeji mwe nakubwira ko misi iri imbere dushobora kugira ubukwe ego n'uyu sawa neza cyane wamubonye ntugire n'ikibazo na kimwe, ugize ikibazo uzobaza uyu utambonye jero sawa, ibintu nk'ivyo ndibaza ni sawa. Nta ngorane, reka tugire turare dufata agasoda, uranywa agasoda ndibaza umwanya urahari, nta ngorane tugende. Tubasabe mwegere ngaho imbere gatoya, wewe hagarara nawe hagarara ngaha, handitse ati we mukobwa uzoheba ibyawe, uzoheba ababyeyi uje kubaka ugwawe, nawe muhungu uzoheba ibyawe uheba ababyeyi uje kubaka ugwawe. Mwaka kanya murashobora kubitwereka ukuntu uzogenda mu rugo rw'iwanyu muri babiri, mwoshobora kubitwereka duhereye kuri we muhungu, ushobora kubitwereka ukuntu uzobigenda mu rugo rwawe. Nawe mukobwa urashobora kutwereka ukuntu uzobigenza mu rugo rwawe.
gukurayo cerekana yuko mwabaye babiri mu rugo muga mukaba umwe ushobora gukurayo ukatwereka yuko mubaye umwe. Nawe mukobwa ushobora kutwereka uko mubaye umwe. Murakoze. mariage ya mugenzi wawe bakabirabereye. Sawa sawa. Eho yomenyerana nyene n'iby'abandi. Nuko sheri wanje wahashitse wabonye rero ibyiza byibere mu mazi ya Tanganyika. Sheri wapi no musimenga ntacyangamutse. Aracangutse nuko nyicanga ni ko rutarabona wa mukeke ugaragurika hejuru ngaho. Cyo gutuma uvuga yuko adacangamutse. Nibyo twatumye batetse. N'umwana wanje Mama ni. Hey. Uwe mugabo ntibikwiye ko mwana wacu kanani. Acho nari namugize none mta. Natumugize.